Ndasubire kubakaze inshuti banywanyi mubana natwe makuru n'ibiganiro dutambutsa kumunesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko mu rurimi rw'ikirundi mushikirizwa n'imbonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Imbonesha kuri mwe rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza haba muri politiki nk'iperereza mu gateka kazi na muntu makungu ndetse n'andi makuru yose bariko aravuga ngaha mu kibano. Ndabaye kaze rero makuru n'ibiganiro tugira tubashikirize kuri iyi saha n'iteka n'umunezo ntangire by'usubira kuba hayambu Awanyi ba Isange TV imbonesha kuri werudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza. Hari karomba ikaza amakuru n'ibiganiro tugira tubashikirize kuri iyi saha na makuru araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Tunyarukiye ngaha mu Burundi mu gihe amatora yimirije ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi, kuri ubu abanyagihugu barahagaritse umutima, aho rero imigwi yitwaje ibigwanisho iri hanze y'igihugu ivuga ko yiteguriye guhungabanya umutekano w'igihugu cyacu cy'u Burundi. Ibi biruko kandi no mu gihe mu mugambwe CNDD-FDD naho injyane zasubiriye kwaduka, aho umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD atari kumvikana n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, aho avuga ko rero Evariste Ndayishimiye adashobora kuzongera kwitoza mu kiringo ca kabiri c'amatora yimirije mu mwaka wa 2027 mu matora y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Kandi biruko mu gihe n'ubundi Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'indongozi bafatikanyije kurongora mu mugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi ibintu bitifashe neza. Akarorero twovuga ni nk'umunyamabanga mukuru nk'umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Gervais Ndirakobuca, aho rero hagati yaho bimeze hagati yabo bompi nyene ibintu bimeze nabi, yamaze kumubohera amaboko inyuma. Ibi rero biruko kandi mu gihe nabandi bari hirya no hino hatandukanye hanze y'igihugu bamaze gutanguza imigwano, aho bavuga ko bashaka kwinjira mu gihugu cyabo cy'u Burundi, bakavuga ko rero batazokwimera ko amatora azoba bari mu gihugu bari hanze y'igihugu cyabo. Bakavuga ko rero ibi ngo bitabereye intwaro y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Bamwe rero mu batanguje ibitero ndetse banavuga ko bazobandanya kugeza nubwo ngo bazododobereza ndetse ngo bakaburizamo n'amatora yimirije, harimo umugwi wa Red Tabara. Uyu ni umugwi wamye uravugwa mu bikorwa bitandukanye byo kugaba ibitero mu bice bitandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Akarorero twabibutsa ibyabaye mu mwaka wa 2024 aho umugwi wa Red Tabara wagavye igitero mu ntara mu Katumba, ndetse abanyagihugu batari bake bakaza kwasiga ubuzima. Sibo bonyene kuko n'ingoro y'umugambwe wari uri ku butegetsi muri aka gace nayo yarasambuwe, ndetse n'abasirikare ku ruhande rw'u Burundi FDNB nabo bahasiga ubuzima abatari bake. Ibi kandi biruko mu gihe amatora nyene yimirije ngaha mu Burundi, aho uyu mugwi rero wamaze gushinga intaho uvuga ko utazokwemera ko amatora azoba mu mwidegemvyo nk'uko byashikirizwaga na bamwe mu bajejwe amatora ngaha mu mugwi ujejwe amatora ngaha mu Burundi Seni. Ibi rero birahangayikishije abanyagihugu b'u Burundi, bakavuga ko bari bifisiye ikibazo c'ubukene bw'amabwibumenekeza mu bisata bitandukanye. Aha twavuga nk'ubukene bujanye n'igitoro, injya ndetse n'ibindi bitandukanye. Ibi byose ni ibibazo bihanze abanyagihugu b'u Burundi, ndetse bakanavuga ko kuva intwaro ya CNDD-FDD yagashika ku butegetsi abanyagihugu b'u Burundi bafise agashavu ntangere. Bagasaba ko rero hogira igikozwe kugira ngo aya mabi menshi ariko haragaragara ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi abe yohera. Umugwi wa Red Tabara rero wagiriza leta y'u Burundi irongowe na Perezida Evariste Ndayishimiye ko ngo wanse guha uburenganzira leta nyene ngo yanse guha uburenganzira umugwi wa leta abagize umugwi wa Red Tabara ngo nabo batahuke mu gihugu cyabo cy'u Burundi, ndetse ngo banahabwe n'ibibanza bitandukanye mu burongozi bw'u Burundi. Ibi kandi biruko mu gihe amashira hamwe aharanira uburenganzira bwa muntu ngaha mu Burundi yagiriza leta y'u Burundi ko yagiriza nyene doko murantunga amashirahamwe ajejwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi yagiriza leta y'u Burundi ko na cane cane abo mugambwe CNDD-FDD
ngo ko abo abatavuga rumwe nyene n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD bamwe baranyuruzwa abandi bagapfungwa ndetse n'abandi bakaborezwa igufwa. Kuri ubu rero amakuru yihuta cyane adushikiye nuko umugwi wa leta barabongeye kugaba igitero ndetse binavuga ko abantu batari bakeyi bamaze kuhasiga ubuzima. Ni inkuru rero ishavuje, ni inkuru y'agashavu, ni inkuru iteye agahinda mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Kuri ubu rero umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Pascal Baratuza asohoye itangazo avuga ko abanyagihugu batari bakeyi bamaze kwasiga ubuzima ndetse n'umugore ritabara kuri ubu ngubu wamaze kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Muri ko murabiraba ku masana munyene aho rero abo banyagihugu kuri ubu ngubu bo babagiye gushinguranwa iteka. Ibi kandi biruko n'ubundi mu gihe President Evariste Ndayishimiye yamye yidoga ko umugwi wa ritabara ngo wama uhungabanya umutekano mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Nishavu rero ntangere ni agashavu gakomeye cyane ku banyagihugu b'u Burundi na cyane cyane rero abahuye n'ivyo bibazo byo kuba bamaze kubura ababo. Tunyarukiye mu cankuzo naho nubwo ngo igitoro cabonetse ku wa 18 ndamukiza 2025 ubukene bwaco ngo ntibwakemuye ibibazo byo kwiyunguruza. Muri iryo tangwa ngo abafise ingendeshwa ziherezwa n'igiharuro 9 ngo nibo bari ku rutonde rw'abahabwa igitoro cyo mu bwoko bwa essence. Ibyatumye ndetse imiduga yunguruza abantu iri ku kivi muri iyo ntara iba mike, bigatuma rero ngo niyibonetse idahuza n'ibiciro. Kubera abanyeshure bariko bariyunguruza baja mu buruhuko bwa Pasika, abaja imishiha barihishwa amafaranga angana n'ibihumbi 25 y'amafaranga y'amarundi, naho abaja mu gisagara bariha ayo nabo nyene bakariha nkayo. Abunguruza abantu bakaba rero bashikirije ko ngo ikibazo c'igitoro kitaratorerwa inyishu irama, bakemeza ko rero ngo kiramutse kibonetse ku rugero rukwiye ngo biciro byo gusubira gufata umurongo. Mu yandi makuru kandi Igitega baravuga ko ngo itomate zasubiye kuboneka ku isoko inyuma y'ikiringo cababa ukwezi zikenye. Haraciye hafi ukwezi itomati zari zarazimbye cyane mu isoko nkuru ya Gitega, ariko kuva mu gatondo kuri uyu wa 16 ndamukiza 2025 zasubiye gushoka ku bwinshi. Abavumvu bahora ku mafaranga, akavumvu kahora ku mafaranga ari hagati y'100 ndetse n'120 by'amafaranga y'amarundi kariko kagurwa amafaranga ari hagati y'50 ndetse n'70 y'amafaranga y'amarundi. Bamwe mu bazicuruza bavuga ko akazi kari kabuze kuko ngo benshi mu bakiriya ngo bahitamwo ngo sauce tomato igurwa amafaranga 500. Ni mu gihe kandi umutekero wahora ku mafaranga 1000 mu mpera z'ukwezi kwa kabiri wari usigaye ugurwa amafaranga 3000 y'amafaranga y'amarundi. Abarimyi bamenyesha ko rero ubwongo bukene bw'itomato bwari bwatumwe n'izuba ryici ryari ryatse rituma rero umwimbu uba muke. Abo barimyi bakaba rero banasaba ko imiti yo gupompa itomati ngo yagabanurwa igiciro kuko umuti ngo wahora ugurwa amafaranga 8,000 y'amafaranga y'amarundi ubu warugeze ku mafaranga 31,000 y'amafaranga y'amarundi, nkuko amakuru twahawe n'amasoko yacu mubegereye ngaho nyene abarimyi yabandanije abidushikiriza.
reka rero mbashimire mwese mwari muri kumwe natwe makuru n'ibiganiro twariko turabashikiriza kuri no monesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Yari amakuru yaragezwe ko kuri iyi saha ku monesha kuri yanyu mukunda cyane. Reka rero mbabare ko ryari iteka n'umunezero ntangere byo kuba twari kumwe namwe mwanywanyi muhorana natwe mu makuru n'ibiganiro tubandanya kubashikiriza kuri no monesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Monesha kuri nkuru deni bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza haba muri politiki, mu mutekano, mu iperereza, mu gateka kazi na muntu ndetse n'andi makuru yose aba ariko aravugwa ngaha mu kibano. Ndabashimiye rero mwese mwari kumwe natwe mubandanye mufyonda sabone ndetse na partage kugira muze muraba bambere ko na makuru n'ibiganiro tubashikiriza 5 kuri 5.